Mwaramutse neza mwese abadukurikira ndetse n'abatwumviriza nga kuri no munesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije mwese ndabifuriza agatondo keza bivanye naho muherereye. Turi kuwa mbere turi kwigenekerezo gicumi ruhuma 2025. Ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese wana natwe kuba twumviriza muri nga mu Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abari ku bihugu bya kure bimwe na bimwe ijya no hino mu isi. Ndabaha ikaze mwidodindo y'amakuru azindutse ariko aravugwa. Dore ingingo nkuru turaza kugaruka cange turaza kwibanda muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Turajeje kwakira amakuru aremere cyane, amakuru agendanye n'amagara atifashe neza y'umunyabanga mukuru umugambwe uri kutegetse nga mu Burundi, Reverend Kuriyo, umugambwe uzwi ku izina rya CNDD-FDD. Murazi neza yuko rero yagiye kuvurizwa mu gisagara ca Dubai hariya muri leta zunze ubumwe za Abarabu mu nyuma yo kuvanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya, aho yaramaze kuvanwa nanga mu gihugu c'u Burundi nyine, aho babona yuko amagara yiwe akomeje kugenda aramererwa nabi cane. Amakuru dejeje kwakira rero nuko amazi imisi arashyizweho amatsinda amwe namwe nga mu Burundi yo kumusengera, cyane cyane yaragiye atumirwamwo n'abapasteri bamwe na bamwe baremere cane nga mu Burundi. Hari amakuru rero yaje kugenda arashigwa ahabona mu nyuma y'amashengesho yabaye ku munsi w'ejo mu ishengero rya Église de Roche. Ishengero ya Église de Roche irazwi cyane nga mu Burundi, irasanzwe isengerwamo rero n'abategetsi bamwe na bamwe bahambaye, cyane cyane abasanzwe bari bashigikiye cyangwa se abari ku ruhande rw'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze aratwara igihugu c'u Burundi. Umutambukanyi we rero niwe nyiri iyo shengero ya Église de Roche. Ishengero yiwe rero yaragiye iragwanywa kenshi cyane n'umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye, ariko barashatse no kuyugara ariko biranga bivyubusa. Amakuru dufise rero nuko ku munsi w'ejo aribwo baje gusenga barasengera uyu nguyu Reverend Kuriyo, maze baca baratambutse ubutumwa bw'uko rero uyu mutegetsi bizogurana yuko ashobora kuba yokira awisa n'isaha ashobora kuba yocikana. Nkuko bigaragara abantu bari muri iyo shengero baciye barasuka amarira menshi cyane nkuko amakuru dufise abidutangariza, ariko kandi binavugwa yuko rero uyu nguyu Pastor Denise Bucumi Nkurunziza afise gahunda yo kuba yoshika ariya mu gihugu hari Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu kugira ace arajya gutera akajisha reba uburyo uyu mutegetsi aremere cyane nga mu Burundi. Reverend Kuriyo arafatwa nk'umwe mu bantu bari bashigikiye cyane Petero Nkurunziza, ndetse binavuga ko ariwe yakabaye aramusubira ku burongozi bw'igihugu c'u Burundi. Turagaruka ku bindi bikomeje kugenda biravugwa, cyane cyane turaza kwibanda ku myanzuro imwe n'imwe yarafatiwe mu nama iremere cyane iherutse kubera nga mu gisagara ca Tanzania, ngaha muri Dar es Salaam. Inama yahuje ibihugu bihurikiye mu muryango wa SADC ndetse na Afrika y'Iburasirazuba, East African Community. Ni inama President Tshisekedi yaranze kwitaba, ayitaba yifashishije ikoranabuhanga, ayikurikirana ari Kinshasa ku murwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gihe hari imyanzuro imwe n'imwe yafatiwemo, icyakora icyo nabashije kuba nomenya nuko bamwe mu bategetsi ba Kongo batigeze barishimira imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, nkuko biriko bigaragara aho barimo nka Patrick Muyaya arasanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Hari byinshi yatangaje, hari n'abandi bategetsi bamwe na bamwe baca barasigura yuko nyine ibyo bemeje atacyo byo bashyitsako, bakaba bavuga yuko rero bagomba gukomeza umurongo bakomeje baragenderamo. nkuko bigaragara gushika no mwanya hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa. Turaza no kugaruka ku njyane zikomeje kugenda ziribonekeza, aho intambara y'amagambo ikomeje kuba ndende cyane hagati y'igihugu ca Afrika y'Epfo kwa President Cyril Ramaphosa, aho batari ko barumvikana neza ingene leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse inkunga yabo, ariko kandi hakiyongeraho kuba rero leta zunze ubumwe za Amerika zidashigikiye icemezo cya Afrika y'Epfo cyuko ubutaka bw'abazungu bagomba gutangura kububambura. nkuko bigaragara ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze kuba twumviriza baringa mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi cyangwa umugwa mukuru w'ubudandaji. Ndabaramukije mwese natwumviriza bari Gitega ku mugwa mukuru wa politike,
abari mu yandi makaritsiye amwe namwe, abari mu Cibitoke, abari mu Mwaro, abari Bururi, abari Kayanza, abari Ngozi n'ahandi, mwese ndabaramukije. Abari mu makaritsiye amwe namwe, abari mu province, mwese ndabahaye ikaze muri kano gatondo. Ndabaramukije kandi mwese abatwumviriza bari nga mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari nga mu Rwanda, abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi ca Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Congo, abari muri Zambia ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe mu burengero bwa Afrika, mwese turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Arugambira ucenga kuri no mbonesha kure no kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ushobora kutubwira uko amakuru tubashikiriza uyakira ndetse no kuyumviriza unyuze nga mu mwanya wa commentaire gushiramo ibyiyumviro byawe. Kaze kuri mwebwe mwese, reka tuyatangurire nga mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Abantu benshi bama batubaza bigendanye n'amagara y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Murazi yuko benshi bama baremeza neza ko uyu mutegetsi yoba yarahawe ishano mu nyuma y'uko rero yareka asozera ikiringo ciwe co kurongora CNDD-FDD. Amakuru dufise nuko rero amaha yiwe yakomeje kwangirika ku rugero ruremere cane ku buryo abaganga bariko barakora iyo bwabaga, ku buryo rero uno mwanya atabasha kuba yohumeka akoresheje amaha yiwe, aho hariko arakoreshwa nyine ibyuma bimufasha guhema neza nkuko biriko bigaragara. Mu nyuma y'uko rero bariko barabona yuko iyi ngwara ishobora kuzaca iramutera gucikana bikarangira umuhitanye, barafashe ingingo yo gushaka abantu bamwe namwe bashobora kuba botangura kujya baramusengera. Bivugwa ko ari n'abapasiteri bamwe na bamwe baraturutse muri Nigeria, hari n'abandi bategurwa kuzoturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bace rero nyine abaramusengera barebe yuko hari icyo Imana yakora. Amakuru dufise rero nuko Variso Ndayishimiye we yamaze gutegura undi uzasubira Reverend Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya nuko rero nyine amakuru twaronse ku munsi w'ejo mu nyuma y'amashengesho yabaye akabera mu ishengero ya Eglise de Roche, haratangarijwemo amakuru atari meza, aho bavuze yuko uyu mutegetsi bizogurana yuko yokongera gukira, abivuga ko rero ashobora kuba yocikana isaha n'isaha. Hari bamwe rero batangura kugenda banemeza neza ko yarampfuye, ariko leta y'u Burundi ikama irahisha byinshi bigendanye no kuri ku rupfu rwiwe nkuko amakuru ari karatugeraho. Icakora umutambukanyi w'umusipetero Nkurunziza, Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, aremeza neza yuko Imana ariyo ifise ijambo rya nyuma ku muntu nkuko byama bigaragara. Avuga yuko yizeye, ariko kandi avuga yuko niyo yaca aranacikana azoja mu ijuru nkuko yama yarabivuze. Yaravuze yuko CNDD-FDD ari umugambwe uremere cyane ndetse wanakozwemo n'umugabo wiwe, yemwe nawe yararongoye CNDD-FDD ahava ari umukuru w'igihugu, ariko avuga yuko kuri no nshuro muri bino bihe imperuka yashikiye abarundi bose mu nyuma y'ibara n'amashano ariko arakorerwa muri CNDD-FDD. CNDD-FDD irimo iravugwa mu injyane muri no mwanya, mu gihe bamwe bari ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo batumva neza ingene yoba ariko aragwara ku rugero rungana gutya, mu gihe abandi bo ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabo baca baremeza neza ko bifuza ko uyu ngo Reverend Ndikuriyo yova ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Icakora biraboneka yuko mu gihe uyu mutegetsi yocikana haca haragaruka izindi njyane nk'izagaragaye muri kahise ku Burundi, mu nyuma y'uko imbonera kure ndetse n'abandi bamwe nga mu Burundi bashigikiye Reverend Ndikuriyo baca baratanguza ingwano nshasha nkuko amakuru yoma aratugeraho. Amakuru dufise nuko Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yoba hariho gahunda yo kuzajya nga mu gisagara ci Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kujya gusura uyu mutegetsi aremere cyane, afatwa nk'inkingi ya mwamba mu basigaye n'ubundi barashigikiye uyu muryango w'umusipetero Nkurunziza, ndetse bakaba binavuga yuko ariwe ayoba abarizwa muri ba Samuragwa ba Petero Nkurunziza nkuko bigaragara. Icyakora amakuru dufise nkuko byari bimeze ngaha ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya i Nairobi, nkuko atabantu bari kuriwe kuba bomusura aho yaragwariye. Biravuga ko ngaha muri kino gisagara ci Dubai naho nyine ata muntu numwe ari kuriwe kuba yopfa kubakandagira, kumva zuko nyine bakumva kuba bose gasera amagara yiwe nkuko amakuru yama aratugeraho.
turakomeza kugenda turabakurikiranira byinshi bigendanye n'amagara y'umutegetsi nk'uko mwamara murabidusaba cyangwa se nk'uko natwe ari akazi kacu. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa. Tugaruke ku nama iremere cyane iherutse kubera nga mu gisagara ca Dar es Salaam, yaritabwe n'abategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye, harimo nka Perezida Kagame arongoye igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, harimo kandi Perezida Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda, harimo Perezida Cyril Ramaphosa arongoye igihugu ca Afrika y'Epfo, Dr Samuel Ruto arongoye igihugu ca Kenya, akaba nawe arongoye East African Community cyangwa umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, harimo kandi Dr Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania, ndetse harimo abandi bategetsi bamwe barimo nka Emerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe, arongoye nyine uyu muryango wa SADC, harimo abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye, barimo Perezida wa Somalia, harimo abategetsi bagiye batandukanye, kandi nka Perezida w'u Burundi ntiyitabye ino nama, yararungitse mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Perezida Tshisekedi nawe ntiyitabye ino nama, yarabikurikiye ku buhinga bwa none Kinshasa, ariko yararungitse nawe mushikiranganje wa mbere nkuko byoma bigaragara. Inama rusange hagati y'amashiramwe ya East African Community ndetse na SADC ku kibazo ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo irasaba yuko umuhari w'inyeshamba wa M23 n'iyindi mirwi itari ya leta itumigwa mu biganiro byo gutorera umuti rero ingwano ziri mu buseruko bwa Kongo nkuko bigaragara. Iyi nama kandi irasaba yuko hotegurwa uburyo bwo gukura ingabo mvamahanga zitaratumiwe ku butaka bwa Kongo bvana bwango. Yarashimangiye kandi yuko ari ngombwa gutuza umuhari w'inyeshamba z'abahutu FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu buseruko bwa Kongo, gukuraho ingingo yo kwivuna z'u Rwanda hamwe rero no gukura ingabo z'u Rwanda muri RDC nkuko bigaragara. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu rero by'ishiramwe rya Afrika y'ubuseruko East African Community hamwe n'ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubumanuko SADC yarabereye Dar es Salaam muri Tanzania, yariyo rero kwiga ibyiyumviro byashikirijwe n'abashikiranganje b'ibihugu rero yabaye nyine ku munsi wa gatanu nkuko byogaragaye kuko abategetsi bakuru b'ibihugu yabaye ku munsi wa gatandatu. Veronica Ndova umunyamabanga mukuru rero wa East African Community aragira ati iyo nama rusange irategeka yuko ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi bitaziguye bigomba guhuza leta n'imigwi yose itegamiye kuri leta bisubira gutangura, harimo rero na M23 hakurikijwe amasezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi. Iyi nama kandi y'abarongoye ibihugu bihurikiye muri aya mashirahamwe itegeka yuko abakuru b'ibisirikare by'ibihugu batangura gukorana mu misi 3 gusa, kugira ngo bashiraho rero integuro y'umutekano wa Goma n'uturere tuyizungurutse cyangwa ibindi bisagara bimwe na bimwe bizungurutse. Isaba kandi yuko isaba kuvugana ingene ikibuga cy'indege cya Goma cyo tangura gusubukura ndetse no kugurugwa cicimwe rero n'inzira nyamukuru kugira ngo imfashanyo z'ubutabazi zishobora gushika kuba zikeneye mu buseruko bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu kandi baranasaba yuko intambara zohagarara bidatebye, hakaba amasezerano yo guhagarika ingwano burundu, ibikorwa nyamukuru rero bigasubira gutangura, harimo rero n'ibyo gutanga imfungurwa. Bashimangira ko rero inzira za politike n'ibiganiro arizo rero zishobora gutorera umuti rero urama indiyane zirangwa mu buseruko bwa Kongo. Iyi nama yarategetse ko kandi izo nzira zibiri z'ibiganiro zisanzwe Rwanda ndetse na Nairobi zihurizwa hamwe rero zikaba inzira imwe rero yitwa inzira ya Nairobi Rwanda kugira ngo zishigikirane nkuko bigaragara. Iyi nama yari yitabwiye kandi n'abakuru b'ibihugu nyine nkuko nabivuze bya Tanzania, Uganda, u Rwanda, Kenya, Somalia, Zambia, abandi bakuru b'ibindi bihugu nyine harimo Burundi no RDC bakaba batari bahari, bararongije abashikiranganje ba mbere nkuko bigaragara. Gushika no mwanya ku ruhande rwa leta ya Kongo ntibemera canga se ngo banashigikire imyanzuro yarafatiwe muri no nama nkuko bigaragara, aho gushika uno mwanya abategetsi bagiye batandukanye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo batanguye kwamagana imwe myanzuro yafatiwe muri no nama nkuko bigaragara. Abatari bakeya baravuga ko biteguye gukomeza kugwana paka umwari wa M23 bosubije inyuma byanze bikunze
yavuze nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho gushika uno mwanya rero hari bamwe bakomeza kugenda barabona yuko bwana Tshisekedi akomeje kwinangira umutima kandi adashoboye n'ubundi kuba yozobasubiza inyuma. Bwana Tshisekedi cyakora yaravuze ko atazigera na rimwe yicana ku meza y'ibiganiro n'umuhari wa M23 akavuga yuko ahubwo yiteguye kuzoganira n'igihugu cibanye c'u Rwanda aho yoma avuga yuko u Rwanda ariko guba gwaramuteye. Icyakora kandi u Rwanda ntigwemera ibyo birego behekana gwivuye inyuma rukavuga ko ahubwo leta ya Kongo iriko irakorana n'umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze ihonyabwoko mu Rwanda mwaka w'1994. Ni mu gihe u Rwanda ruvuga ko ahubwo rwashizeho ingamba z'ubwirinzi ziremere cyane haba ku mipaka mu rwego rwo kugira ngo hatagira igihungabanya umutekano w'u Rwanda nkuko byoma bigaragara. Icyakora izi ngingo nazo zaragarutsweho muri ino nama aho byavuzwe ko rero leta ya Kongo igomba gusenya FDLR hagaca harakogwaho izo ngamba z'ubwirinzi nkuko bigaragara cange nkuko byama biratangazwa. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyane tugaruke ku njyane ziriko ziragaragara hano muri Afrika y'Epfo nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Hakomeje kugaragara ibigendanye no kuba nyine leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje guhangana ku buryo buremere cyane n'iki gihugu ca Afrika y'Epfo kwa President Cyril Ramaphosa. Haramaze imisi hariko haravugwa byinshi cyane bigendanye n'itegeko ritumvikanyweho canga se ritashimishije ibihugu birimo nka leta zunze ubumwe za Amerika. Ingingo yarafashwe yo kwambura ubutaka bamwe nyine muri hano muri Afrika y'Epfo. Iyi ngingo irasigura yuko nyine ishaka kuzotuma abazungu benshi bafise ubutaka bungana nka za 80% bw'ubutaka bwose bw'abanyagihugu muri Afrika y'Epfo bashaka kuzamburwa. Leta zunze ubumwe za Amerika rero ibingibi ntizibyemera zikazarese zifata ingingo yo guhagarika canga se yo guhagarika imfashanyo yose yahabwaga n'aba bategetsi bo muri Afrika y'Epfo nkuko bigaragara. Ni mu nyuma y'iko rero ibihugu birimo nka Afrika y'Epfo nyine bisanzwe bigaragaza bikaba byaranatangaje neza yuko byiteguriye neza gukora ibishoboka byose kugira ngo bizimye icyo cyuho. Icakora kandi ntibibujije yuko bishobora kuzogira ingaruka nyinshi ku banyagihugu muri Afrika y'Epfo nkuko biriko bigaragara cange nkuko amakuru yoma aratugera bivuga. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa arakomeje kugirana amatati n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni mu nyuma y'iko amazi imisi arahanganye n'igihugu cibanye c'u Rwanda nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru yoma aratugera bivuga. Perezida Donald Trump yarambuye Anthony Blinken wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ibanye n'amahanga muri Amerika uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako zitandukanye za leta zirimo inkiko, gereza n'inzego z'umutekano. Ibi byaratangajwe n'abayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu muri Amerika muri White House hari kwigenekerezo ry'umunani uku kwezi 2025. N'icyemezo kandi kireba Jack Sullivan wahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri presidence ku ngoma ya Joe Biden ndetse na Lisa Monaco wari umushinjacyaha mukuru wungirije. Daily Mail yaranditse ko abambuwe uburenganzira bose bashobora kutemererwa kwinjira mu nyubako nyinshi za guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika nk'inkiko, gereza, inzego z'umutekano n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Birabaye kandi mu nyuma y'iko Perezida Donald Trump yambuye Joe Biden uburenganzira bwo kongera kubona amakuru y'ibanga ya buri munsi ahabwa rero Perezida wa Amerika ndetse n'abandi bamubanjirije. Muri Amerika Perezida wavuye ku butegetsi arahabwa amahirwe yo gukomeza kubona amakuru amwe namwe y'umutekano ndetse n'andi y'ibanga kugira ngo ashobore kuganira cyangwa se ashobora kunganira uri ku butegetsi mu gufata ibyemezo byerekeye umutekano cange politike by'igihugu. Muri 2021 Joe Biden nawe rero yarambuye ubu burenganzira Donald Trump aho yavuze ko imyitwarire ye idahwitse mu nyuma y'imyerekano yabereye ku ngororero y'inteko ishinga amateka ya Amerika Capitol abarepublikani bakamushinza kwigiramo uruhara. Icyo gihe kandi bwari ubwa mbere uwahoze ari perezida wa Amerika yambuwe uburenganzira bwo kubona amakuru y'ibanga mu nyuma yo kuva ku butegetsi. Trump kandi yarakuyeho uburenganzira n'umutekano wihariye ku bandi bayobozi bakuru bahoze muri guverinoma ya Joe Biden bagiye batandukanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza kana amahoro y'Imana akomeze kubana